gira vyiwiwe nundi akaza ambwiye vyiwe je nagiye kumuzinda ndavayo biranka ndaja ahandi mu Bukirasazi ndajayo biranka mugabo twarahuye n'umuganga nyene bambwiye ni ruhevya umuganga canke umupfumu umuganga n'umupfumu ndibaza ko bitandukanye bakunzi ba Mijo Talent TV ntatujaniranye hari umuganga n'umupfumu canke nagiye ku mupfumu byose nico kimwe gusa n'abapfumu hajya n'abaganga gusa mu masengesho hari umuntu arampishutse nyene ahambwira nkuko unye hari umuntu nafashije niwe yatongereye ko ku mahera namufashije aragira ivyiwiwe ngo sintera imbere ngo kubera arabona imbere yiwanje ivyo babimbwiriye mu masengesho kandi nako kubera no mufumu yari yabimbwiye cyane umva bihuriyemwo hamwe atari umuntu numwe nari bwabibwire umutima w'urukundo ndacawufise aho wari uri ni hajya nyene me baranyigishije nicigwa nahakuye nta muntu nzosubira guhereza amahera yiwanje nkuye mu mufuko ahubwo ico nokora ambwiye ko agomba kugwa mu bana nofata nkamutwara ku boutique nkamugurira rubufu ibiharage nkamuha nkamubwira genda utekera abo bana mugabo gukora mu mufuko ndamuhaye amahera yiwanje no kitu hawanaga wema go cyane none Lison iyo ndirimbo wayisohoye inyuma yaho umaze kugwarira canke wayisohoye imbere yuko utaragwara iyo ndirimbo nayanditse igihe nari ngo ndi ku musego Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije bwakeye namwiriwe bivanye naho muherereye hose kuri Mijo Talent TV kuri micro muri kumwe na Jojo dufise umukameraman adakunze kuvugwa mu izina uyu munsi kuri Mijo Talent TV dufise amahirwe yo kuba dufise umutumire twari tumaze igihe kirekire tutumva ariko uyu munsi kuri Mijo Talent TV twagiriwe amahirwe no kumubona reka turamubaza akazina hama tubwire byinshi kuri we kaze mudukurikane kuri Mijo Talent TV na cyane tubibutsa kugira subscribe ku batarayigira abayigize nabo tubashimira cyane ko turabakunda cyane. Hello bro meze gute? Safi urakomeye ndashima Imana ko wifunze cyane si cyane gose bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kumubona turi kumwe n'umustar tutari duheretse kumva ijwi giwe kandi ariko arabigenza neza ngaha mu gisagara ca Bujumbura reka kugira yivuge kuri Mijo Talent TV kugira ngo batamuzi bamumenye mugabo ndazi benshi musanzwe mumumenyereye urashobora kubabwira akazina kawe kuri Mijo Talent TV kugira ngo bamenye ati Mijo Talent TV uyu munsi ikiyaga nande ivyaboje nabimenye udusata duto twaboje natumenye bagomba gutigita batigita ngo bageraho njengeze icyo mwomenya gusa nuko umugisha utibwa bokinda boreka urabizi nawe kumugisha utibwa chako ni chako changu acheni mapupa chako ni chako changu ni changu ni jewe Lison Kibajubaju aka 5G aho ndi hose namanuza 5G bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubyumva ngo ni Lison Kibajubaju mwumvise n'indirimbo yiwe turirimbira ariko turagaruka kuri we hari byinshi twumvise ku ndirimbo yiwe urabitubwira gute none impore uraririmba neza vraiment merci sana ariko mu ndirimbo yawe je vraiment nk'abariko baratwumviriza sinzi ko bavyumvise nko navyumvise ngo umugisha ntiwibwa kubera iki washimye kuririmba gutyo ngo umugisha ntiwibwa hariho kungena umuntu ashobora kubona winjiye muri game cyangwe ukaba ufise akazi kanaka bakakugirira ifuhe mu ivyo bamaze kukugirira ifuhe hari abantu baca baja mu ngeso mbi hari abakuroga abakuvuga nabi badashaka kutera imbere niyo mpamvu nashimye gukora iyo ndirimbo ego Entreta atubwiye ngo umugisha ntiwibwa hama ngo harabagira ifuhe kandi tumaze igihe tutabona indirimbo ziwe tutanazumva urashobora kutubwira mbe wewe ibintu byo kurogwa wowe bivuga gute ubivuga kwiki nawe wowe urimo mu barotswe ego cyane je ndimwo kubera narabibonye ni naco gihe cyari gitumye ntabonekana mu muziki naragwaye cyane kuva nko mu ntango y'ukwezi kwa mbere ngwaye ndipimisha kwa muganga hose ndabura ingwara rimwe nakoze numva ko uburozi buhari sinari bwavyemera rero igihe nije muri music abantu batangura kubona game y'umuziki yiwanje iri kuyatera imbere mu quartier nabamwo abantu barankunda gose barasupporting gene nakunda umuziki mugabo kubw'ivyo ku muziki umwe nari maze gukora naragwaye ndarimba gose
nico cari gituma nakibonekana mu muziki. Barankoreye ko yani biboneka gose gushika jeje nyene ndibura barankorera ko ndibura kweri nico cari gitumye nabonekana. Bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kumwumva Kibajubaju Lison ngo yararotswe. None Kibajubaju we wamenye gute ko warotswe? Je kugira amenye ko bandoze naragiye mu bitaro byose hospital, ndagenda kuri Hope barabura, muri clinique barabura, ahandi hantu nzwi ko atigera habura n'ingwara nimwe muri NSP bose barahazi. Ngenda kwipimisha ko vyo bari bituntu imigera vyose ndabura n'ingwara nimwe, ndibura kweri. Singe nahuye n'umuvyeyi ebana hari hose yubahwe arantwara avuga ati mwana reka turabire hose, maze kuntwara nubaciye basanga barandoze barampaye yani ishano rizirikiye mu mugongo. Ndagwara igihe kinini nyagose ndaremba, niho nabimenye ko je bandoze. Yego none ico gihe cyose we wamenye ko warozwe umaze kuronka kujana kwa bavyeyi ntiyugeze uvuga ati turazi ko abantu benshi bavuga ko barozwe baja gusenga, we ntiyugeze uja gusenga kugira ngo Imana igire icyo gukoreye utaraja kwa abo bantu bawe? Je naragenda mu masengesho gose kandi Imana yo hejuru irabaho. Kumbure sinoba nakiriwe mu byo by'uburozi cyangwa ku bafumu. Imana yo mwijuru jewe niyo yankijije kubera igihe cyose yugwaye hakira ingwara mugabo urupfu